mwese meza n'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nezerejwe nuko twongewe igitondo cyiza cyo kuza gukorana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bana yatugize bazima nishimwe. Amen. Twegeranije ngo turonka kandi kubabwira kwishimira ibyiza bya byinshi n'imbabazi zayo ihabwe icyubahiro. Amen. Turaririmba mu gitabo cya Kantike indirimbo y'ijana na rimwe. Turaririmba indirimbo y'ijana na rimwe.
byinshi. Imbabazi ziwe zadushitseko. We yatubereye injungu, yasheshe amaraso yiwe kugira ngo ibyaha byacu bihanagurwe. Mbere yaradukuyeko abita mu kiyaga cyo kwibagirwa kugira ngo ntituzosubire kubibazwa, kugira ntihagire n'uwo pima ngo aze kubizukurura byatawe ahadashikwa. Nuko rero turashimye Imana yacu yadukunze ityo, nihabwe icyubahiro. Muhaguruke dusome, muhaguruke mwese dusome mu mwidege byose, tuzi ko Imana ariyo yatwegeranije, umwe wese yisanze. Dusomera mu byanditswe byera muri Petero wa mbere igice cya mbere, duhere ku murongo wa 3 dushitse ku wa 5. Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 3 gushika ku wa 5, turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo se iragashimwa, yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyizigiro bizima. Itubyaza kuzuka mu bapfuye kwa Yesu Kristo, ngo tuzokwegukire iragi ritazobora, ritanduye, ridatituka, mwabikiwe mu ijuru, mwebwe abazigamwa n'ubushobozi bw'Imana kubwo kwizera, muzigamirwa agakiza kateguwe kuzohishurwa mu gihe cy'iherezo. Amen. Tuzigamwa n'ubushobozi bw'Imana kubwo kwizera, twebwe ababyawe ubwa kabiri nk'uko imbabazi z'Imana ziri. Umwami yatubyaye ubwa kabiri, yatubyaje ijambo ryiwe na mpwemu wiwe, nashimwe. Ubu n'ibihe bitazokwigira bishira, twateguriwe umwandu utabora, udakabirana, utanduye, udatituka, kandi n'umwandu urahadashikwa aho shetani atagera, mu ijuru ku Mana yacu. Dusenge. Databuja Mana ishobora byose, urakoze cyane ku bw'iki gitondo twongeye. Tunagushimiye kubona batwegeranije, tunakengurutse cyane ingene wadukuye mu mwavu ukatuzana mu bwami bwawe. Twari abantu babi cyane, atana hamwe twohuriye nawe, ariko wemeye kwambara umubiri uza kuturondera, utuzana mu ruhongore rwawe, utushira mu muryango wawe, maze utugenera n'umugabane tuzoronka iwawe. Nta muhungu yotorana ahatari kwa se, kugira ngo tuze dutorane iwawe, wabanje kutubyara. Kandi Mwami Imana ishobora byose, turagushimiye cyane ko watugeneye umwandu utabora, umwandu udatituka, umwandu udakabirana, maze ucura tuzigama, n'ubu ukomeje uturongoye, utugenderera, utugirira neza, kugira ngo tuze dushikire uwo mwandu. Turabigukengurukiye rero Mukiza, aka gatondo none natwe turagutumye ko abari gutegeka byose hano, utugenderere, utubere umutabazi, uturabire munsi y'ayandi amaraso washeshe, kandi uduhe ingufu zawe zibarize zitegeka byose hano, kuva ku camere gushika ku canyuma. Mpemu wawe yera ategeke byose. Abaje barwaye bakire mu izina rya Yesu Kristo, abaje badendebukiwe bongerwe inkomezi, abafise ibibazo bose baronke inyishu, abaguye twese utuvyure, abagushaye bose uduharire. Muri byose Mukiza, twese tuze kuva hano dutabawe nawe, dukijijwe nawe, twongewe intege nawe, tugenderewe nawe, atanu avuye mu Mwami. Twese tubone ugutabara kwawe, twese tubone kuko ari wewe Mukiza wabakwizigiye. Tubigusabye tukwizeye, ube kumwe natwe, uyobore byose neza, kuko ari mu izina rya Yesu Kristo Mukiza wacu tubisabye.
turabyagira tugeze mu bihe byiza byo kumva ijambo ry'Imana. Duhaye kaze mwene data. twemereye gukorana mu izina ryayo, bitwereka ko dufise umugambi w'agakiza, dufise ko umugambi wo kuduhindura nk'uko yabidusezeraniye yarakoze. Kandi aho yavuze aya majambo meza cane yo mu Bikorino ba kabiri yo mu Bikorino ba kabiri igice ca mbere, aho yavuze amajambo meza ku murongo wa 21 yavuze ati Imana niyo idukomezanya namwe muri Kristo, kandi niyo yaturobanuje amavuta. Imana imbazwe. Imana niyo idukomeza kandi yaturobanuje amavuta, kandi niyo yadushizeho ikimenyetso itugwatiriza mwemu wayo mu mitima yacu. Amen. Imana imbazwe. Ibi nivyo twishimira cyane Imana yakoze iwacu. Biblia ivuze ngo Imana yaturobanuje amavuta, kandi niyo idukomeza twebwe twese. Ihimbazwe. Yaturobanuje amavuta kandi niyo idukomeza twebwe twese. Amen. Umwami nashimwe. Ndasubiramo kubisoma mu mvu. Imana niyo idukomezanya namwe. Nidukomeze. Imana ishimwe. Nidukomezanya namwe muri Kristo, kandi niyo yaturobanuje amavuta, kandi niyo yadushizeho ikimenyetso. Amen. Itugwatiriza mwemu wayo mu mitima yacu. Amen. Umwami nashimwe. Yarakoze. Ibi nivyo Imana yakoreye inkumi z'ubwenge, les vierges sages. Umwami ahimbazwe. Paulo yongera kuvuga mu Befeso igice ca mbere, yongera kuvuga amajambo meza cyane yo muri Ephesiens chapitre 1. Aravuga amajambo meza kuva ku murongo w'indwi ati muri we niyo duherwa gucungurwa n'amaraso yiwe, niko guharigwa ibicumuro byacu nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri, ubwo yadusesekarije mu bwenge bwose no kumenya. Imana ni nziza, yadusutse ko ubutunzi bwayo. Amen. Mu bwenge bwose no kumenya amabanga yari yarahishije. Tuyishimire cyane rwose. Yarakoze. Apana kuduha byonyine. Biblia ivuze ngo ubwo yadusesekarije, verse 8, ubwo yadusesekarije mu bwenge bwose no kumenya. Amen. Mungu w'icenda itwatiye ibanga ry'ivyigomba. Yesu Imana murayishimiye. Yarakoze. Yatwatiye ibanga. Murabishimiye. Umwami ahimbazwe. Itwatiye ibanga ry'ukugomba kwayo. Ni Imana yadusokoye ituvana muri Matayo igice c'indwi, yaradukuyemwo hano muri Matayo. Nishimwe ndoje kwishimira mu iki gitondo uko yatuvanye muri aba bantu ngo muri Matthieu chapitre 7, aho handitswe ngo abavumereza ngo mwami tusome musome kugira ngo mwahageze umurongo wa 21. Umuntu wese avumereza ati mwami siwe azokwinjira mu bwami bwo mu ijuru atari gukora ivyo data wo mu ijuru agomba. Amen. Mbese muriko murakurikira? Biblia ivuze ngo yatwatiye ibanga ry'ivyigomba. None hano dusomye ngo iki? Umvirizi nyene Biblia ivuze ngo iti siwe azokwinjira mu bwami bwo mu ijuru atari gukora ivyo data wo mu ijuru agomba. Netwe Imana yaduhaye gukora, yatwatiye ibanga ry'ivyigomba. Ibi dusokoye muri uwo mugwi wa
abantu karismatike baririmba, batamba, bavyina ariko batazi ivy'Imana igomba. Twe yatwatiye ibanga ry'ivyigomba. Ibi dusokoye muri uno mugwi benshi nazongera kuri wa munsi ngo mwami mwami ntitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe, ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Niho nzobajinjiburira ninaho nigeze bamenya, mviraho mwabakora ibiziramwe. Amen. Imana izobajinjiburira sinigeze mbamenya, kandi basenda abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo, bakora ibimenyetso n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo, ariko Imana ngo izobajinjibura ibabwira ati mviraho mwabakora ibiziramwe, sinigeze bamenya. Izobibahoye ko itabatiye ibanga ry'ivyigomba. Mwamashimwe yaduhishuriye kugomba kwiwe kugira ngo tukugenderemo. Umwami nahimbazwe ubu n'ibihe bitazoshira. Nous sommes fiers, turishimye cyane. Amen. Mu Efeso turakomeje kwasoma hari mu gice cya mbere, Bibiliya ivuze ngo verset 9, itwatiye ibanga ry'ivyigomba. Amen. Oh, Imana ishimwe. Nk'uko vyayihimbaye ibigabiye kera muri we. Amen. Zinge nizogenza byose igihe gikwiye gishitse, gukoraniriza byose muri Kristo, ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi. Amen. Imana ishimwe. Kuba muri uwo kwaduhesheje gucika ishamvu yayo. Umuntu atavuze amen azaba yivugira mu kuzimu cyangwa azayivugira hehe? Sinzi azayivugira mu isanduku. Frère bien-aimé, Bible ivuze ngo yaduhinduye ishamvu yayo. Amen. Kuba muri uwo verset 11, kuba muri uwo kwaduhesheje gucika ishamvu yayo, twashiriweho kera. Amen. Nk'uko iyo yabigabiye ikora byose, nk'uko imigabo yo mu mutima wayo iri. Imana ni nziza. Imana ni nziza, tuyishimire cyane. Murayishimiye na? Amen. Imana ishimwe ko imigabo yayo yo mu mutima wayo harimo ko utazoba urwavya rw'ibiteye isoni, haba uzoba urwavya rw'agaciro. Frère Paul abivuga neza muri aya majambo mu Baroma. Yarakoze, Imana nishimwe, muze murayishimira cyane rwose. Mu Baroma igice c'icenda, Frère Paul ati Romains chapitre 9, Mwami ahimbazwe kandi cyane. Ngira ngo murahageze. Verset 21, cyangwa umubumvyi nagera ibumba mu mugoma umwe, kubumbamwo muriho muri nama. Hari abatabona barabye mu Baroma mu gice c'icenda, ngira mwagiye gusengera mu isoko sindabizi, ariko niba mwagiye gusengera muri eglise tuzirane muzingurure. Mu Baroma igice c'icenda ni ku murongo wa 21. Cyangwa umubumvyi nagera ibumba mu mugoma umwe, kubumbamwo urwavya rumwe rwo gukoresha ivy'icubahiro. Ese nimushimiye Imana ko yatubumvyemwo mwibumba, yatubumvyemwo inkono, urwavya rw'icubahiro byari mu mutima wayo. Nishimwe, nishimwe cyane. Amen. N'urundi rwo gukoresha ibiteye isoni, ibi Imana yarabinyigije kuko yatwatiye ibanga ry'ivyigomba, itwuzuzamwo ivy'ishaka. Yarakoze, nihimbazwe. Amen. Mbega icyo biriko na Imana yogomvye kwerekana uburake bwayo no kumenyesha ubushobozi bwayo, namba yihangananiye imbabazi nyinshi, inzavya z'ukuraka ziteguriwe kubona, kugira ngo yerekanire ubutunzi bw'ubwiza bwayo ku nzavya z'ikigongwe izo yiteguriye guha ubwiza kera. Haleluya. Kuri twebwe abo yahamagaye, si mu Bayuda bonyene ariko no mu banyamahanga. Amen. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Mwami mwiza nahimbazwe. Mu mutima wayo turacari mu Efeso
handitse hari kuri verse 11 umurongo wa 11 haracari aya majambo meza cyane ngo kuba muri ubu kwadwesheje gucika ishamvu yayo twashiriweho kera nk'uko iyo yabigabiye ikora byose amen nk'uko imigabo yo mu mutima wayo iri kuzoba abo izavya z'ubwiza frere none turiheye nigisha abatumva nimba mutumva musohoke basi dusigare nabumva bonyine s'il vous plaît Bible ivuze kwiki yatubwiye mu Efeso iti mu Baroma ngo zizoba inzavya z'icubahiro zo kwakira ubwiza bw'Imana. None hano Bibiri isubiyemo muri ano majambo nyene amen umviriza frere twashiriweho kera nk'uko iyo yabigabiye ikora byose nk'uko imigabo yo mu mutima wayo iri kuzoba guhesha inzavya basi nabivuge ngo muvyumve kuzoba inzavya zo guhesha icubahiro ubwiza bwayo twebwe abizigiye Kristo kera. Haleluya. Umviriza noneho muri we namwe amen mu Baroma havuze hose atubwira ati saba Yuda bonyene n'abanyamahanga nabo ni sawa. None Bibiri ivuze ngo muri we namwe les gens de nation les païens muri we namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri niryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu mumaze no kumwizera niyo mwashiriwe kw'ikimenyetso nico mwemu yera yasezeranye. Oh Mana ni nziza abo yagize intama ziwe yagize ishavu ryiwe yabashize kw'iparati kugira ntagire n'umwe azoba munyaga kugira ntagire niyo yokota akaraka kayerereye mu mwonga kari ku inomero ya mweneko muri we namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri kandi iryo twashikirijwe n'Imana mumaze no kumwizera frere abafrere bagwaye bapfume basohoka ndasabye mu byumve neza ko siko nigisha inkumi z'ibijuru ndiko nigisha inkumi z'ubwenge niba muri marade rero muratobarire tubaze tubasenge ariko mu byumve Imana yatoranije abantu ibashira kw'ikimenyetso cyane amen ibashira kw'iparati iti niyo bazoja mu mwonga w'urupfu nzobasangayo amen nabanje ku munsi nashinze umwami abashizeho ikimenyetso atarako bari beza muri we namwe quand vous avez entendu la parole de vérité je mwumva ijambo ry'ukuri hanyuma mufatanya naryo Dieu vous a scellé. Oh yanishimwe yakibashaho ikimenyetso nico mpemu wayo komera mu mvano mu murongo wa 14 hati niwe ngwati. Haleluya. Oh Imana ishimwe y'umwandi tuzohabwa kugira ngo ab'Imana yaronse ibacungure kubwiza bwayo bushimwe abo n'Imana izungurukishije inyonga zayo izungurukije gucagura abantu bayo niwe yasanganye umutima uzizera ukuri ikibashiramwo ubutunzi bwayo ibashiramwo ingwati y'umwandi tuzohabwa amen ibashiramwo urukundo ruzogwizwa ibashiramwo agakiza kazogwizwa kakuzuzwa ibashiramwo ubutunzi bwayo Imana nishimwe ihimbazwe cyane rwose mugabo bakubera mwanshavuje niko mwakurikira mwanshavuje ngira mbanze ndabasomere kugira ngo umwe wese yumva ahantu frere wegera dusobanurire bino bintu kugira ngo abafrere babanze babyumve neza ndashatse ko tubandanye iminota ikurikira twasomye nubwo ari muke ntacyo haranditse handitse les faux oies basizwe n'ikinyoma et les faux prophètes n'abahanuzi b'ibinyoma demeurent baguma dans leurs faux enseignements traditionnels mu nyigisho zabo z'ibinyoma za kera et n'envisagent pas d'accepter la correction kandi ntibemera gukosora ibiteguye kuzakosora sindiko ndavuga abapagani ndiko ndavuga abantu basenga kumbure bamwe bari mu message sindabizi naho nje n'urubanza
nimba bari ngaha nabo n'akazi kabo baraza kubivuga sawa ariko batubwira iki abasizwe b'ibinyoma n'abahanuzi babo b'ibinyoma sawa baguma mu nyigisho z'ibinyoma zabo bagumyemwo ibyo yamenye kera ntashaka kubivamo nta mutima azanana muri asamble wo gushaka kwimuka ngo ava aho yarari aja aho Imana ishaka kwaho ahera hahandi yarazi ibyo yarazi imbere naho bamutera abantu bateye anestesi niwe bavuga ngo ararazirana bamutera anestesi general ngo ararazirana agatangura kuvuga ibintu yarari none bamupfunduriye arimo anestesi yoca atangura kuvuga ibyo twahozemo muri meyi agatangura kuvuga ibyo twahozemo yo kwa Mugumiko kuko ibindi atabihari kazi ngo byinjire mu mutima wiwe abo ni babi il n'accepte pas il n'accepte pas la correction afin de s'ajuster aux enseignements bibliques. Ils ne mettent pas l'accent sur la parole qui demeure éternelle, mais plutôt sur les signes et les miracles. Byo bari shengero rikoze ibimenyetso n'ibitangaza nibyo byo bari kiwabo. Voilà. Ça va. Bien, on avance. Deuxièmement, il y a ceux qui se séparent et s'alignent à la parole de Dieu révélée. Bakitondeka. Sawa. Bakitondeka ku murongo w'ijambo ry'Imana ryashuwe. Sawa, Imana mahezebye. Turakoze kuvuga amen. Ils mangent de la manne cachée. Et ils sont sanctifiés par l'esprit de vérité. Dans la parole de la vérité. Amen. Ijambo ry'ukuri bumva ririmo impemu yeza imitima yabo. Amen. Balitondeka naryo barapfa aho bari batoze bakaja gutonda ku murongo w'ijambo ry'Imana rihishuwe kugira ngo memu kuri abose. Amen. Abo nibo twasomye ngo muri we namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri. Apana cyo kuvuga Franamadi hanyuma tugaca dutaha hama turamwemera ko ari we mugo twumviriza ibyo yigishije ngo tubivyumve neza tubitahure tubishire mu ngiro tukaca tuzi umugabo gusa w'umudagi abandi ari umugabo w'umunyamerika yigeze kuvuga ibintu araheza ibyo byose ntatutandukanye ko n'abagatolika bazi papa bataramwumvisha c'est la même chose. Ariko niba wumva ijambo ry'ukuri ukarishira ku mutima ririmo impemu y'ukuri yoza abatoranye. Amen. Yeah, Imana bahezanye. Pendant le dernier mouvement du Saint-Esprit, lorsque la puissance de Dieu sera manifestée comme jamais auparavant, les folles réaliseront qu'elles n'avaient pas reçu la véritable plénitude du Saint-Esprit. Si ibyo bazomenyera hano muri eglise ni ibintu bazobona ko bitabagezeko ku munota wa nyuma. Faites bien attention. Aho niho bazobona ngo ega bwa bundi nitwari twahawe kunengesera kwa mwemu yarungitswe. Iyo bazobona ko bitashitse Imana idashitse kwigufuri ryayo ngo ibajane mu ijuru batangara. Bien. Turakomeza. Elles seront envoyées vers ceux qui vendent afin d'acheter de l'huile. Pourquoi acheter? Pourquoi acheter? Le baptême du Saint-Esprit est un don de Dieu. Dans les
makoraniro y'amadini le soi-disant mouvement du Saint-Esprit ibyo bita ngo ubushobozi bwa mpwemu est lié au grand commerce. bifatanye n'urudandazwa. Non seulement dans son serment, bien, ok, voilà, mwabyumvise kubera ikibazo inkumi z'ibicucu zizongera kuvura nuko aho ibyo bari basengeramo byari birongowe n'abariko barakora idiri z'amafaranga. Icyo gituma bazobwirwa ngo genda namwe mugure ibitabo, ibi ntari impano y'Imana, bazobwirwa ngo genda mugure. Sawa. Manifestement, frère, uko biboneka les folles n'ont pas atteint inkumi z'ibicucu ntizashikiriye la relation parfaite avec le Seigneur. gufatanya k'ukuri n'Imana. Gufatanya kuzuye ntibashikiriye, bari basenyera hamwe n'abandi bafrere, ariko biboneka ko inkumi z'ibijuju nubwo zabwiwe ijambo rimwe nabo zitahawe gufatanya kuzuye n'Imana n'umwami wabo. Hakahatse. Et n'ont pas trouvé leur chemin babonye inzira yabo de trouver leur chemin de retour aux véritables enseignements de l'Église de Jésus-Christ. barose inzira yo gusubira ku nyigisho z'ukuri za Yesu Kristo. Elles ne sont pas entièrement sorties de tous les enseignements traditionnels. ntibasohotse burundu ngo bave mu nyigisho zose za kera. bahorana bavuyeyo. Cyo gituma abafurere bababwira bati muraze murakosora ibiri ejo bakagwa muri bya bintu kubera iki ko batabishizeko. Attention bien-aimé, sindiko ndabibwira abantu basanzwe ko ndabibwira umugeni wa Yesu Kristo. Abafurere barababwira bati nyabuna kosora ahantu ejo kandi abafurere kumuvana bavuze ngo wi mbe batavyumvise bakazogwa muri wa mutego ejo mu gitondo. Kubera iki ntibasohotse bave mu nyigisho bahorana. Attention, nous avons un ministère de correction. Udukosora kuri kamwe kose. Udukosora kuri kamwe kose. Imanishi. Amen. Imanishi. Nta kintu na kimwe mu byo twahorana twemerewe kugumana igihe ijambo ridukosora ryabivuze. Shirako akaruhuko. Murakoze niba mwumva. Amen. Mutumva naho iyo muja murahazi. Sawa. Elles n'ont pas trouvé leur chemin de retour aux véritables enseignements de l'Église de Jésus-Christ. ntibabonye inzira ibagarukana ku nyigisho z'ukuri za Yesu Kristo. Z'ishengero rya Yesu Kristo. Elles ne sont pas entièrement sorties de tous les enseignements traditionnels. ntibasohotse burundu ngo bave mu nyigisho bahoramo. C'est ça. Et c'est ainsi kandi ni muri ubwo buryo qu'elles iront ruzoba baja au moment où vient l'époux mu gihe umukwe azobaje vers ceux qui vendent au lieu d'aller à Jésus-Christ bazorungikwa kubagurisha aho kuja kwa Yesu Kristo pour obtenir l'huile du Saint-Esprit. ngo baronke urumavuta ya mpwemu yera. Ah oui, manishimwe. Les vierges folles inkumi z'ibicucu qui frappent à la porte fermée, zidodora ku rugi rwugaye Seigneur, Seigneur, zivuga ngo mwami mwami ouvre-nous. twugururire. La réponse qu'elles recevront zizokwishurwa ngo est très similaire. inyishu zizohabwa irasa cane Manishimwe, très similaire irasa cane à celle qui fut donnée nizohabwa à ceux qui font des grands signes. babandi bakora ibimenyetso bihambaye n'ibitangaza C'est Romains 7, 21 à
Matayo 7:21-25. Sa réponse sera: Inyishu bazohabwa izoba je ne vous ai jamais connu. ngo mvira usinigeze ndabamenya. Abari muri message ngaho batashoboye kuronka ubufatane n'ubutumwa bwiza n'Imana, la relation parfaite, ubufatane bwuzuye bushitse n'umwami wabo, bazoherwa co kimwe n'abatigeze bagumye iyo mu bimenyetso n'ibitangaza, bazoherwa bimwe, bazobwirwa ngo mviraho sinigeze. Bamwe bari muri Matthieu 7:21-25, murabazi n'abakominisi n'ibitangaza mu izina rya Yesu, ariko ntibamenye kugomba kw'Imana. Abandi bari muri Matthieu 25 muri verset 10 gushika kuri 13, aho bavuga ngo baradode mwami twugururiye, umwami ati mviraho sinigeze mbamenya. N'abambere bishuwe ngo mviraho sinigeze mbamenya. Iyo nyishu uyu munsi turashobora kuyishika twebwe. Imana yadushize imbere ijambo ryacu kugira ngo ukugomba kwayo kutubemo. Imana baheza gito. Naya majambo ngiye kubasomera. Les vierges sages, amen, se sont préparés. Ifite umutima wawe uvuze bukebuke. Inkumi z'ubwenge zo zariteguye. Voilà. Mashi zateguwe n'ijambo zirungikiwe, zigenda zikuramo icyo zisanze zari zifise kitari icy'iryo jambo. Izo nizo nkumi z'ubwenge. Sampredikateur n'abafere n'abasere twese, umwe wese uko abyumvise agenda avuga ati ubuheru no munsi ndafuse, uko nahora mfata ibi ndabifuse, uko nahora mfata ibi ndabifuse. Les vierges se sont préparés, bariteguye. Bivyumvikana ko babwiwe predikasiyo imwe n'inkumi z'ibijuju, mbega inkumi z'ibijuju ntiziteguye. Ese birumvikana? Birumvikana. Inkumi z'ubwenge zariteguye, inkumi z'ibijuju ntiziteguye. Basengera hamwe, bumva bimwe, sawa? Bamwe baritegura, abandi ntibitegura. Esa, les vierges sages sont préparées. Esa prête. Kandi zigabirijwe entrer dans la salle de noces. Kwinjira mu bukwe. Amen. Et ne se laisse pas ntibemera impressionné par les réunions charismatiques. guhendwa n'ibikorane by'akataraboneka k'amadini. Ntibasukasukwa ngo muri assemblée bo ni benshi, habereye ibi, niyo ubona niyo assemblée nziza, yoyo iriya ni sawa, twe twasenze turi babiri gusa, ntibahendwa na bene ibyo. Oya, ahubwo biza. Elle croit la parole de Dieu révélée. Bizera ijambo ry'Imana ryashuwe. Et sont conduites par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Amen. Elles reconnaissent que Dieu fait toutes choses selon sa parole promise. Imana yabikora ibintu byose yisunze ijambo ry'isezerano. Oui, ça c'est amen. 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 Aho bageze atarakora ibimenyetso n'ibitangaza, habe naho kubika amavuta ku ruhande, naho kuronka isobanuro yivuye ku Mana y'ibyanditswe byera, bakayibika mu mitima yabo kugira ngo amavuta yo ku ruhande bazoberekana umukwe niyashira. Arazi yuko iby'Imana yasezeranye mu minsi yabo barabimenya. Amen. Bakaba ari byo bibanezereza. Ntibaca biruka ngo iyo bazi uyu muntu ni sawa niho tugiye gusengera, iyo nabo bakoze ibi, iyo nabo no, ahubwo baramenya kugomba kw'Imana mu gihe cyabo.
Amen. Et les reconnaissent que Dieu, oh, Mana nziza. Harimo bamwe mu bafere bavuze ngo Branham azozuka. Bavuze ngo Branham azozuka mw'iyi minsi ngo hanyuma asubire gupesha. Abo babizimiriyemo kuko n'ubuzimire bwa Satani, kuko atari isezerano na rimwe rihari ryo muri Bibiliya ribivuga. Isawa abandi banezerejwe no kuvuga ngo twatambuka kasambe n'ishombo, twatambuka kandi hiyo, twatambuka kasambe n'icyanguzo niyo mu Ruyigi no Butomangwa no mu Rutana n'Idongerusi Dongeburasire n'ahandi hose twatambukira kasambe, kandi Imana yabwiye Frank ngo mutanguze ayandi masambe. Ibyo mubyumve neza bitandukanye na evangelization. Kugenda gashinga nawe abantu bakizera, ariko ntucikwo kubaganza si bibi. Ariko kumva ngo dufise asamble mw'ijoro, dufise asamble kanozepa, dufise asamble izo zose zikukira twebwe tuziha amategeko frere n'umuvumo n'ubuzimire. Nicyo kimwe rwose n'indirimbo dufonda. Imana yabwiye Frank ngo niwandike igitabo cy'indirimbo ufonze zishasha, kuko indirimbo nazitangiye ikanguro mu 1700 zizokwama ziririmbwa n'abari mu mugeni gushika Yesu agarutse. Abafere bari cyane bafonda indirimbo zimwe bazitukura izindi bazitukundi mesifu kugenda kugira imbere yanyu kandi babifate no muri kamera. Imana yabwiye Frank ngo indirimbo muzofonda zanyu mwisangije no gufonda amasamble yanyu mwavuze ni ikimenyetso cy'idini. Ikimenyetso cy'idini niba mubyumva niba mutabyumva sana mangazo katina nabona. Baramenya ko Imana yabikora ibintu byose yisunga ijambo igazezerana. Amen. Ariko yarungitse umuhanuzi wayo kugira ngo kubwo ubukozi bwiwe byose bigarurwe bisubizwe mu rutonde rw'ishengero ry'inkomoko. Bagarurwe ku rukundo rwa mbere. Bagarurwa ku rukundo rwa mbere. Bagaruka barusubirako bararuzako. Bagaruka ku rukundo rwa mbere kuko ni urukundo rwonyine ruhimbuwe ruzokwinjira mu ijuru. Nuko biri ko byashuriwe muri Data Branham na n'intumwa Pawulo yari yarigishije ibyo. Amen. Mani bamugisha. Rero tugiye kuganira na 10 twumvise inkumi z'ubwenge n'inkumi z'ijuru. Inkumi z'ijuru ngo nizarose ubufatanye bwuzuye butunganye n'umwami wacu, kandi zabwiwe rimwe, hano nibyo byanditse, zabwiwe rimwe zigishirizwa hamwe n'inkumi z'ubwenge 10 bose bari hamwe, ariko 5 barabubwenge 5 arabinjira. 5 b'ubwenge barateguwe n'ijambo babwirwa, 5 b'ibicucu ntibashyize ku mutima kugira ngo buzuze n'Imana. Imana ishimwe kandi bahe umugisha. Amen. Imana ihabwa. Verset 15, Efesiens 1, verset 15. Nicyo gituma nanjye numvise kwizera Umwami Yesu Kristo kuri muri mwebwe n'urukundo mukunda abera bose. Sasa Imana ibaheze cyane. Ibi Imana nibishire mu bafere. Mureke gukunda abo muri asamble wanyu gusa, nimukunda n'abafere bo muri masamble, ababafunze, abashukanye, zari intege nke zabo, emere ababavuze nabi bafunze. Niyo bavuga bati tuje kuba pressure, tuzokwira tuti karibu kuko
niyo boduca ntituzobaca, niyo botuvuga nabi ntituzobavuga nabi. Imana ishimwe. Amen. Elle revienne au premier amour. Et c'est l'amour parfait entrera là-bas. Imana ishimwe. Nico gituma nanje numvise ukwizera umwami Yesu Kristo kuri muri mwe n'urukundo mukunda bera bose. Naengeshanya kubashimira Imana mbahoza mukana uko nsenze. Amen. Ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo data wa twese ubwiza ibahe umutima w'ubwenge no wishurirwa mu kuyimenya. Imana ishimwe. Ibi nivyo zagenewe impumi z'ubwenge. Ibahe umutima w'ubwenge kavuze de vierge sage no wishurirwa mu kuyimenya. Uhoraho nahimbaza abibahe bose abari mu mpumi z'ubwenge. Amen. 18. Ngo amaso y'imitima yanyu yiweze kugira ngo mumenye ibyo mwizigizwa no guhamagara kwayo ibyo ari byo, mumenye n'itunga ry'ubwiza bw'ishamvu ifise mubera. Mumenye ko ari mwebwe Imana yabitsemwo ubutunzi bwayo. Jewe mumbwiye ko Yesu azoza kudutora ndavyumva n'ingoga, kuko azobaje gutora ivyo yatubitsemo. Yatubitsemo ubwiza bw'itunga ryayo. Imana ishimwe. Nivyo yatwujujemo yarakoze. Amen. Yadushizemo sa volonté kugomba kwayo. Yatwatiriye ibanga ry'ikigomba. Yaba mukurikiranye mu muvuga amen. Amen ndiye nyagiwe. Ngani amen nyagiwe mayibise mu mazi. C'est grave. Mais s'il vous plaît, abana b'Imana bafise umunezero w'agakiza. Amen. Nama nabi ibanga nuko abarifata ari bake, ariko reka nsubiremo kuko ndabakunda. Twigishijwe aya majambo avuga ngo umubatizo wo mu mazi ni uw'umwe ku giti cye. Haza kubatizwa uwahariwe ibyaha. Bisawa? Aje gushinga inavuga ati numva Yesu yarambambiwe, ni jewe yazize, ndakozwe ku mutima. Ntituza kubatizwa dutwenga, abana n'amama n'abasore batwenga. Tuza kubatizwa dutunuzwe nuko twaranze umwami wacu. Okay. Ngo n'umubatizo wa bwenge ni uw'umuntu ku giti cye. Imana rero mu kubatiza ko n'ingabire iva ku Mana iyo ntabwo ari pasiteri abatisa abantu b'imwemu, nta n'umurevera twozana abatisa b'imwemu. Imana mu kubatiza umuntu muri mwemu yinjizwa mu ijambo ry'Imana akarinezererwa cyane, akarikunda cyane. Imana igacitse ikamuhenurirayo. Mwamubona abantu kubatiza abantu muri mwemu, abantu kubatiza abantu muri mwemu bamaze kubabona barabaza imbere. Pastor yambaye karuvati n'ikoti akaza amukoze ku mutwe akamuherera n'ingufu. Habari abasore yari inyuma bareretse baca bamusama kugira ntame umutwe hasi. Ngura hawe mwemuye reka ndabibwira abafere burya n'Imana bikora. Barya abantu n'abahinga bafise imigana sinzi yo shetani ngira yabiravye n'Imana ikora agahita kwikora mu buryo buhanitse. Alors n'Imana ikora umuntu akunze message, akunze parole. Pendant la prédication ubutumwa bwiza buriko buravugwa muri wari amen, ari haleluya, nezerewe cyane. Imana isikamuherurirayo agaca twagwa aheze nazosubira kuvayo. Nuko Imana ibatiza umuntu muri mwemuye. Niba abafere baza ngo bahabwe umugabane uva ku Mana, nimuze muraza mutanyagiwe, kuko muri ako kanya abonye nabo Imana ibaherurirayo bagahera ikaca ibibi zikabaezayo ntibazasubira kuvayo. Bakaba rero babatijwe na mwemu w'Imana isumba byose. Niyo ibikora kandi bikora kuri umwe. Ntuzubone abandi badondogoye b'imirongo gutya nabo ngo reka nabigane, muzotahana ibyo none usinzire ngo mbona nabo batamuka
gukorako uranzoza ndasinzira nta probleme za murigana mugabo cicoma mwigana bavuga haleluya amen nande hanyuma umwami akazondaba byiza akamenurirayo nama nawe mu mvugo yumvikana si jewe kandi Imana yashatse ko tubimenya mu buryo bukeye ku buryo atamadidane abaho mu nkumi z'ubwenge ivyo rero ubibwiwe abasigaye kubikora ngo amaso y'imitima yanyu yiweze kugira ngo mumenye ibyo mwizigizwa amen n'uguhamagara kwayo ukwariko byari byo mumenye n'itunga ry'ubwiza bw'ishamvu ifise muri twebwe kuko twebwe turabera muri ino minsi genda ndavyirabishijeko ifise muri jewe ifise y'ubutunzi itoheba nico gituma naho muzompambe ifise nk'amenyo y'inzahabu uranyene baza kumbwira nisanzwe baza nyina buke kuzasanga ufise baguhamba nisa y'inzahabu n'ibirato vy'inzahabu n'ishenete y'inzahabu hama turabiko bukeye baza gusanga n'amakarabazi nabo bararimba bazobarasa bari bakuremo none Imana nayo dufise ubutunzi bwayo muri twebwe ejo aho kera muduhamvye izoba yatuvanye amen niho muhamba umubiri nayo igatwara ubutunzi bwayo imvura isubira mu ivu n'ikitwara ibyayo ubutunzi bwayo ntiburekereje mbere iki kibutwara ikaboneka ahantu mu iparadiso ikazosubira ku bwami k'umubiri ikibwami k'umubiri amen umubiri udapfa udasaza turindiriye ko Yesu azogaruka ese coma abafere mukanezererwa ivy'Imana dusezeraniye mu kandi ahezagira abatari bose twese koko que Dieu vous bénisse ifise itunga muri twebwe Disney mumenye n'ubwinshi buhebuje n'ubushobozi bwayo aleluya ikoreshereza muri twebwe abizera koma ilafe igihe yazora muri katolika yakoresheje komba nari ndiyo mvuga ishakure mama nivyo yarashizemo papa nivyo yarashizemo mais j'étais là n'uvyasi no kumera n'amandiri mu turimbo two muri katolika bari baranyibije sawasawa Imana mu nguvu zayo iramvanga sawa hama ntambura n'umugabo mu nzira nzibiriza muri Pentecote ariko nawe ntiyandetse irankunda imvanayo ishimwe ishaka ubutumwa bwiza Imana ishimwe ariko hari kigoye cyane ku buryo byari ibintu bya bose ubutumwa bwiza bwa message bwa bose byari sawa habo iduhumura amaso umunsi umwe itwereka akayira kadamu kakari gapfunganye abakabana ni bake ayo bakajya mu bugingo budashira kwari ijambo rya Imana isobanura Imana yarakoze kandi n'ihimbaza mumenye n'ingufu ubushobozi bwayo ikoreshereza mubera pour nous maintenir dans la vérité no kutuzigamira mu kuri no kudukiza mu buzimire bwose no kugobotora abafashwe n'amagwa n'inzitane za Satani kandi bitwa ngo n'abafrere Imana ikabagobotora muri uko kudatahura Imana ikabakura muri ubwo bunebwe Imana ikabakura mu ngeso mbi Imana ikabakura mu ishari no mu nzigo byo twavukanye ikatuzuza urukundo rwayo gushikana no gukunda basi bayo mumenye n'ubushobozi ikoreshereza mu mbere ibyo byose mubayikoreye ndimo kandi batigora nk'uko kwa gukora k'ububasha k'ubushobozi bwayo kungana amen uko yakoreye muri Kristo hamwe yamuzura mu bapfu ikamubyagiza iburyo bwayo ahantu ho mw'ijuru imushyira hejuru cyane y'ubukuru bwose n'ububasha bwose n'ubushobozi bwose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa munsi rivugwa
si muri iki gihe gusa ariko no mu kizoza kandi yamushikirije byose ibishyira munsi y'ibirenge byiwe kandi mu ishengero aleluya ngwabe umutwe wabyo we gusumba byose nibyo mubiri wiwe unengesera muri byose. Amen amen. Yesu wa glorified n'amashimwe yatugize muri z'ubwenge. Amen atwizeza reka ndabasomera imana iraheze musisi wo kubasomera ibyo kubakanira ariko reka ndabasomere imbabazi cyane mwakoze kwihangana imana iraheze. Oui, bien. Dans Matthieu 24, il est parlé du serviteur qui distribue la nourriture au serviteur de la maison de Dieu. havugwa umushumba agabanganya ibyo kurya ku bashumba mu nzu y'Imana. Dans Matthieu 25, muri Matayo 25 que le vierge sorte pour rencontrer les fous. bivugwa ko inkumi zose zisohoka ngo zihure n'umukwe. La moitié des vierges icya kabiri cy'izo nkumi ni iz'ubwenge, et l'autre moitié est fort. icya kabiri kindi ni ab'ibicucu. Les deux groupes iyo migwi ibiri croient au retour de Christ. yizera ko Yesu azogaruka. Abo bose bizera ko Yesu azogaruka. Les deux vont à la rencontre de l'époux. bose bagiye gusanganira umukwe. Les deux ont des lampes. bose bafise amatara, C'est-à-dire no kuvuga l'éclaircissement spirituel. ukumurikirwa kwa mwene. Sawa? Bose baratahura ibyamwene. Les deux groupes s'endorment iyo migwi ibiri irasinzira car elles pensent que la venue de l'époux tarde. uko bibaza ko umukwe agitebaganye. Amen. Magnifique. Mais alors, ariko le cri annonçant la venue de l'époux se fait entendre. akamo kamenyesha ko umukwe aje Et karumvikana. toutes les vierges se réveillent. za nkumi zose zirikangura. Oui, magnifique. Amen. Imani baheza. Et aux vierges sages. inkumi z'ubwenge Oui, magnifique. S'applique l'écriture suivante. ku nkumi z'ubwenge hashika iki cyanditswe Que Dieu vous bénisse. Et c'est lui qui nous a fermis avec foi en Christ. ngo ubakomezanya natwe muri Kristo Et qui nous a oint. kandi yaturobanuje amavuta ni Imana. Imani baheza. Oh, que Dieu vous bénisse. Oui. Amen. Bon. Chacun d'entre nous, umwe wese muri twe homme ou femme, ari umugabo doit cyangwa se umugore demander, araja kwibaza, ategerezwa kwibaza suis-je prêt? ati mbega jewe nditeguye, Est-ce que ma lampe est nettoyée? mbega itara ryanje riratunganijwe, Ai-je l'huile de l'esprit en moi? mbega ndafise amavuta yamwemu muri jewe nayo ari ku ruhande, Ai-je de l'huile dans ma lampe? mbega ndafise amavuta mu itara ryanje, Ai-je de l'huile dans mon vase? mbega ndafise amavuta mu rwabya ngo nze ndasuka mu itara, Est-ce que je marche avec Dieu? mbega ndagendana n'Imana nk'uko Enoki yabigenjeje. C'est alors que nous pourrons être prêts. aho niho tuzoba abiteguye aho Yesu Et ainsi azogarukira, prendre part en l'enlèvement. niho tuzoshobora kuja mu izamurwa. Que Dieu vous bénisse. Imana ibahezage. Abakoze muhaguruke mwiyegeze Imana isobanutse. Ibibazo tubajije mwese nabyiyumvireko. Amen. Abisubiremo neza. Ni ibibazo twabajijwe twese byabajijwe ngo suis-je prêt? Mbega nditeguye? Est-ce que ma lampe est nettoyée? Ni ikibazo cyawe. Mbega itara ryanjye rirogejwe? Ai-je l'huile de l'esprit en moi et avec moi? Mbega afise amavuta ya mwemu muri jewe nayo ku ruhande? Ai-je de l'huile dans ma lampe? Mbega afise amavuta mu itara ryanje? Ai-je de l'huile dans mon vase pour remplir ma lampe? Mbega afise amavuta yo ku ruhande nza ndasuka mu itara nyirizina?
tukagendana n'Imana nk'uko Enoki yagendana nayo, icyo gihe honyine tuzoba twemerewe kuja mwizamurwa Yesu Kristo agarutse. Dusenge. Imana ishimwe ibahezeze cyane. Amen. Imana ubinuze n'Imana ubwiwe kugira ngo ibone uko yogerera mu mutima wiwe. Umuntu wese yipfuza Imana mu mutima wiwe aragisenga azamura ijwi ryiwe ku Mana isumba byose, ati ndagomba gutabarwa, ndagomba kubohoka mu bintu byose bya Satani, umbohere mu rugo rwawe, umbohere mu bwami bwawe, maze umwami asumba byose aze yumve kurira kwawe, yumve abone amosozi yawe, abone gutakamba kwawe, abone
amen amen. Amen.